ukwezwa kugira nte kusengwa. Iryo teme baduhaye uyibonye ucumenga Yesu yamaze kuza impande yawe muragendana. Ngo nta kinanira iki? Nta kinanira Imana. Umenga arwayeze imyaka 3 imbere zose zamaze kuboneka. Umenga fiance yamaze kuboneka. Umenga gusama vyamaze kuba. Umenga buruse zabonetse. Umenga vyose vyashyize kubera iki batubwiye ngo nta kinanira Imana. Hari amatema aryoshye aca ajyana no mu mugongo. Ariko rero ngomba twumviriraho ibintu twe guhera. Imana ihabwa icyubahiro. Ni kenshi kandi si kenshi ni mu bice byinshi byo mu isi. Cyane cyane ibihugu by'iwacu dufite ibibazo byinshi. Abantu benshi barakeneye Imana yishura. Ariko bazi uko Imana yabo imeze. N'icyo ishaka ntacyo bo kwishura. Kimwe mu byo nifuza ko utahana uyu munsi nuko utahane kikubwira neza na neza ingene Imana ishaka kwezwa kwawe. Ukwezwa k'Uwusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko rero singomba gukuraho rya jambo rivuga ngo nta kinanira iki? Iguma ari niyo irabishoboye cyane gose. 2 Timothée 2:19. 2 Timothée 2:19 icete cya kabiri cyandikiwe Timoteyo ice cya kabiri cyaho umurongo wa 19 tuhasome hama ncensenga tuganira. 2 Timothée 2:19 fatubwira gute? 2 Timothée 2:19 hari amajambo akomeye atubwira ngo ariko itangiriro ry'Imana turi kumwe ariko itangiriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye. Abaenjeneri bari ngaha n'abamaso sivyo n'abaede maso na ya manivo yabo yose mumenye ngo itangiriro ry'Imana rirakomeye kandi ryanditswe ko ikimenyetso. Hari icapa, hari ibintu biri kuri iryo tangiriro ry'Imana handitswe ngo uhoraho arazi abiwe. Mbega biba biheze oyaye. Kandi ngo umuntu wese asenga iyo Mana ifite itangiriro ryayo akwiye kugira nte ave mu kugabitanya. Irasengwa, irafise ko yapanze ibintu, irasengwa, irafise ko itumbereza ibintu, irafise icapa, irafise ingene ibintu bitumbereza, irafise ukuntu ibishaka. Uko ibishaka rero nuko abantu bayirabazi kuko ifise ingene ibamenya. Mugabo kandi hariyo n'inkwirikizi nziza z'ingene yabamenye nuko yakwiye kugendera mu kuva mu cyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo abantu babwiye ngo Imana igira neza bose ni amen. Ariko bite ngo Imana irera bacabanza kuja kuvyumvira. Bazogira reaction ejo. Kubera iki? Imana twamatuza imbere yayo tuje kurondera ibiri mu kuboko kwayo tukibagira uko imeze umutima hayo. Abasenga barondera ko Imana ikora ibikomeye muri bo nabanza gutahura umutima Imana ifise. Bene data Imana irafise ingene yamaze kugurondera ingene umugisha uzodushikako. Ishiraho amareta, ishiraho ubuzi, ishiraho ubwenge, ibyo byo kurya n'ivyo kwambara. Ku buryo hari n'abantu batagera bumva izina Yesu rivugwa bari mu gahimbo, barambaye kandi bararya. Ico babuze ntibazi kiri ku mutima wayo. Nico gituma twe twagira ubuntu bwo kwisanga twaramenywe nayo muri Kristo. Iyiduhezagiye ni amen ishimwe. Aroka tukwiye kwama twiyumvira ngo imeze gute muri yo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero Paulo karafasha Timoteyo namufasha gazava yishenga bwa tumviriza ivy'Imana biratomoye. Itango ry'Imana riri clair kandi ri solide nkiga ari nyiganyiga ngo araza biwe. Kandi abo nyene azi bakwiye kuva mu kugabitanya uko bama bikora isenga. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo tuvuze ukwezwa ni jambo rikomeye cyane twibakiraho nk'abizera kuko twe turizera neza neza ko Imana yatwejeje kuko turabera b'Imana. Bibiliya muze muri ivyete vyose Ikorino abanyefeso ba Filipi hose iyo parekara arintroduce cyangwa atangura ivyete avuga ngo ndandikiye abera b'Ikorino, ndandikiye abera ba Filipi. Kubera iki? Imana yakoze kwa kidasanzwe cyo kweza umwana w'umuntu.
Imana ihabwa icyubahiro. Aleluya, aleluya, aleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Mu ijuru no mu isi ihabwa icyo yatwejeje. Ijambo kweza riramera nk'ibizazanira cyane, kuko ucumenga hari ikintu cyitwa kwera, kandi nivyo mbwo ucumenga ni ikintu cyitwa nko ari nko gusigishwagara. Ega ntitwasizishwagara. Ijambo kwezwa ubundi bisigura gufata ikintu ukagikura mu bigomba gusa nacyo ukagishyira ku ruhande kugira ngo gikoreshwa iby'Imana ishaka. Nicyo gituma Imana mu kugendera na Isirayeli yamye ikabwira ngo narabatoranije, nabakuye mu bantu ku isi yuzuye abantu, ariko Isirayeli we nagukuye mu benshi ndagushaka ku ruhande kugira ngo ndagukoreshe icyo nakugeneye. Ubucuti bwa Isirayeli n'Imana bwari bwubakiye gushyirwa ku ruhande. Umaze gushyirwa ku ruhande n'icyo usabwa kica kiba igishyizwe ku ruhande. Umaze gushyirwa ku ruhande, ibyo ukora, ibyo wiyumvira, uko utekanye ubuzima bwawe byose bitegerezwa kuba binezereza nyine kugushyira ku ruhande. Imana ihabwa icyubahiro. Nicyo gituma abera dufite amasezerano atandukanye n'ay'abandi. Nicyo gituma twebwe ibitugenga si biri ngaha mu isi, ni biri mu ijuru. Kubera iki? Guverinoma igenga abera iri mu ijuru. Izo kuri turazubaha, ngo hari igihe Imana irengera izo mu isi. Nicyo gituma ahananiye umuti, Imana irahashisha ijambo ryayo, ingwara igakira. Nicyo gituma aho inama zaba zakoranye kugira ngo bakugire nabi, kubera ijuru ritabishikiye, baho nyine babwiye nabi, bagumye kugira nabi, baracanamwo, ukaba ufashijwe ugakira mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ibyacu bibarizwa na hejuru. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo duhagaze ko muri kuno kwezi ngo nta kinanira Imana, ni ijambo Imana yibwiriye Aburahamu n'umugore wiwe kuko bamaranye igihe. Ntiyamusanze akibaza bwa bumana bugiteretse bukabatira mu masaro yabo ngo ikintu ngo nta kinanira Imana. Bari bamaranye igihe, imaze kumubwira umugambi wayo, bamaze no kwidoga impande yayo ko batagira bazoha ibyo badrondeye. Haterega hari undi mugambi mfise. Burya waza ko abantu bazotwara isezerano ryawe cyangwa kuraga bahita gute mu Kirundi? Ehita gutorana. Waza ko ari abo nyine bari mu nzu yawe. Hari uwundi azova muri mwebwe. Umugambi wari umaze kuhaba. Nicyo gituma Imana igomba kuvuga iryo jambo ko mu mwaka uza iteka bari ko kumana azoba yabonetse, nuko bari bamaranye iminsi bagendana, bamaze gutahurana nayo, bazi n'icyo mwana azoba aje gukora. Nayo ubundi Imana iduhaye ibintu byo kuduhaza hano mu isi, byoca bidukura kuri yo. Mbwa Imana iduhaye ibihwaye n'iki dushaka ko tukaca tuvyakira nk'abashyize ku ruhande, cha dusanga ibyo byaje kutwegereza intebe yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Aleluya. Aburahamu rero na Sara bari bamaranye igihe n'Imana, bari barabwiwe umugambi bafise ko, baramaze kumva intumbero Imana ise ku mahanga yose, ko muyiciye muri bo amahanga azoherega umugisha. N'umuhungu naze rero. Imana ihabwa icyubahiro. Aleluya. Bene data, dukwiye kubigira bino vyumviro. Naho ubona twirabura nkabo, naho turi bagufi nkabo, naho dushomereye nkabo, naho turindira ivya hano ku isi nkabo, ibitugenga si byo ngabo. Turagenda nk'abandi, tuba aho abandi baba, dukora aho abandi bakora, ariko twebwe amateka tugenga sa hano mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Aleluya. Ukwezwa Kw'Uwusenga wibona kurinde nga hano mu isi. Wibona kurinde. Wowe urupapuro rwera. Ati wuzuza imbere inyuma. Icyo we wibona mu Mana. Uhashiriki. Uhembwa make. Wagakaye muri 6e. Utari Icyongereza. Utarasama. Wahungutse iginyo y'imbere. Ufise inkovu mu ruhanga. Wo kwibwira kurinde imbere y'Imana. Hano mu isi tukwitende. Ivyo byose hamwe byihinyisho byoca binyere kukubayeho n'ingene ugenda urafata ingingo ku buzima bwawe, n'ingene usenga n'ibyo ushiramwo. Imana ihabwa icyubahiro. Dukenyere tubanza kwimvira kuyo dusenga imeze. Dukenyere dutangura no kwimvira kuko tumeze twebwe. Kuko Iyisengwa irafise uko ishaka ibintu. Kwishura nta kibazo ifisemo.
kuko n'ibintu byose tubona mu isi duhagaze kuri ino si byazanywe n'ijambo, ku buryo n'ishi yawe woshaka kwisangamira uyu munsi. N'ubu nyine usanga muri message inshi yawe yashitse, icyo yihutira gukora ni ukutahura uko ishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana rero ifite ukuntu ishaka ibintu by'umwihariko. Burya amasengesho ya benshi nk'aya yarakwiye kubaho, mugabo kandi amasengesho ya benshi niyo gutunga. Ukeneye ibyawe n'Imana yawe. Abantu mukunda kurira mu by'abandi, ni mubanze muze murire nta kibazo. Mufashwe na korale, mufashwe na serire, mufashwe n'iyindi migwi kanaka, na YouTube zaraje, ariko YouTube havuye, korale ikahava, wagusengeye akahava, turakeneye mu cyumba cawe, aho umutima w'Imana, umutima wawe bikora nako, kuko washyize ku ruhande. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo ryo kweza rero risigura ko twashyize ku ruhande, mwo kandi rirasigura kandi ko ikintu cogejwe indani muri cyo. Gufata ikirahuri cyanyuremo amata yumiyemo, ukacoza neza kigasigara coshigwamo ayandi mata mashasha. Mugabo usuba ngo ndayakunda, uco washira rya jus yawe cyangwa ikindi cyose ukunda. Akantu kose kitwa gafite imbere, iyo ukogeje cyane uba ukejeje. Mugabo kandi niyo ukogeje inyuma uba ukegejeje. Nicyo gituma Imana imaze kukweza ikagushaka ku ruhande, ikeneye kweza umutima wawe, ikaca yeza ari inyuma hawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane ko dufise igikorwa cy'Imana gikwiye kitweza, kidushaka ku ruhande kugira ngo by'ukuri ubuzima bwacu bugira agaciro hano mu isi. Niyo twasenga dusenga Imana isa natwe. Imana ihabwa icyubahiro. None indani mu mutima hari iki ubundi? Indani ku mutima haba yiki? Ikintu cya mbere cyonyine cyemewe kuba mu muntu ni Imana yonyine. Mugabo kubera kudashigwa ku ruhande ngo tubishire mu buzima bwacu, mu mitima yacu haba ariyo abatubabaje, abadututse, abadusuzuguye, amasheke twagize, abadutemye mu ishure, abaturenganije, aho mu kibanza cy'Imana twashyize abantu. Abandi nabo mu mitima yabo hariyo isura yawo yo mu kiyo. Ndi mwiza, mama yarabimbariye, papa yarabimbarira, n'umukoresha wanje yarabimbarira, ndazi ko ndi mwiza. Rero ubwiza bwanje bumbamwo. Abandi nabo mitima yabo habaye umushahara, iminsi yose bayumvira 12 chiffres we. 12 chiffres. Iyo umuntu asamaye, yisanga Imana yibwa ikibanza muri we. Acha siga arondera Imana afite ibintu ayikeneye ko, azondera Imana akeneye ibintu bindi, akeneye vyongera ko bimwe bisanzwe biba muri we. Nicyo bituma Imana avuga ngo ni jewe nkwiye kuba muri mwebwe jenyene. Imana ikeneye umubanyi kuko irikwiye umutima w'umuntu. Ibindi bintu vyose hano ku isi ni ivyo dukeneye, bikwiye kuba hirya yacu, hino, imbere no hakurya. Imana ikaba muri twebwe, tugatubwira turakoresha ikintu cyose gikenewe. Ukeneye diplome aho bikeneye yitwaye ni sawa. Ukeneye kuja gukoresha ubwenge ufise sawa. Ukeneye kwisiga ni wisige, mugabo ntiwisige nk'ugomba kubamwo ubwiza bwawe. Muri we hakwiye kuba Imana yonyene. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana rero irakunda ko ikintu gikura mu bindi, kugishire ku ruhande, ku buryo ihanga rya Yesu girikorane naryo yanze kwibwira ati mwebwe muri abantu baremetse ukundi, uwo babona atabatamenya igihugu muvamo nta n'uwo bimenye. Mugabo nagenda abwire mwebwe ndabashize ku ruhande kugira ngo nkorane namwe bw'urugendo. Ubwo rugendo niko n'ayandi mahanga azogenda arigirako. Ndabejeje n'ingoro yanje ndayeje. Kubera iki? Ibikorerwa muri iyo ngoro bikwiye kuba bitandukanye n'ibikorerwa mu kindi kibanza kanaka. N'ibikoresho biri muri iyo ngoro bikwiye kuba navyoni atani hano bigenda gukoresherezwa, kuko ivyanje nkundi biri ku ruhande. Womenga irishima, womenga ni nyamwigendako, womenga ni satuntu twanje, mugabo nuko Imana imeze. Ikeneye une relation particulière, ikeneye umugendere y'umwihariko, ikeneye gushire ku ruhande kugira ngo ikuronka umutima. Imaze kuronka umutima, icikora nawe umugambi wayo wo kweza umutima wawe, kandi hanze bica binagaragara.
Imana ihabwa icubahiro. Ikintu ca mbere no kumenya ngo Imana irahishura kamere kayo mu kweza umuntu. Abarewe 20:7, abarewe 20:7 nuko Imana itweza kugira ngo ishure kamere kayo. Abarewe 20:7 hatubwira gute? Hatubwira ngo nuko nimwiyeze mube abera kuko ni Imana yanyu, nkuko ndi Imana yanyu, uhoraho Imana yanyu. Myani majambo nimwezwe kuko nanje nduwera. Myani majambo muri mu mahanga menshi afise imana nyinshi zivugwa. Mu Bakaludaya afise imana yabo, mu Banyamowabu imana yabo, mu Banyamoni imana yayo, mu Banyababuloni imana yabo, ariko jewe ndi Imana ishizwe ku ruhande. Uko meze ntandukanye nuko ziya ziri imana zimeze, nuko namwe nimuse nanje. Nuko nimwiyeze. Mbega ryajya mbere begejwe kwarubwira ngo bagende kwiyumvira ingene bameze baravye nuko iyabo imeze. Myani majambo genda mugende nkuko abaze ku ruhande bagenda canke bakwiye kugenda. Nimwiyeze kuko nduhoraho Imana yanyu. Imana ihabwa icubahiro. Imana irashinga intaye kamere kayo ku buryo na Mose agomba kuja gusenga, hari abantu Imana yamuje ko baza imbere yayo kuvuga ati barya abantu boza kuko ngorotse bakaba banduye je nobica. Menga biragoye kuvuga mugabo nuko imeze. Muri isezerano rya kera Imana yarica umuntu kuko ntibitera ubwoba, nitubitera ubwoba. Kuva 19 umurongo wa 23-24, 19 kuvayo. Kuva 19 tubwira ngo Mose ishura ati abantu ntibashobora kuduga kuri uyu musozi Sinayi wari warejejwe kuko watubariye ngo tubashingira akarimbi kaho bagarukira impande zose z'uyu musozi ngo tuweze. Mwumvize ibintu akaringira Imana ibwira Mose. Uhoraho aramwishura ati genda umanuke uheze uje kudugana na Aroni, ariko abaherezi n'abandi bantu boye gutwaza ngo baze iyondi kugira ngo singirente. Ndabahoye iki? Kuko badasa nanje. Kuko bo baje gusenga batimbiye ko baje gusenga. Iyisengwa rero ikwiye kwiyumvirwako. Uko ibibazo biba byinshi dusigara twiyumvira inyinshi ku bibazo tukibagira uko Iyisengwa imeze. Iyisengwa rero amasengesho nkaya adufashe ku restaurer le caractère de Dieu en nous. Asitufanye kugarukana kamere Imana muri twebwe. Nayo ubundi Imana bene data ibibazo byacu birangiza mu munsi umwe, ariko ntiyo bihagije nuko yatwishuye. Mugo biraryoshe iriko irahezagira usa nayo mw'isi. Biraryoshe umuntu imuhaye ivyo akeneye, ariko bikaba bitagiye kumushira kure yayo kuko asanganywe nayo bikabona yabimwegeza ya ntebe y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Alleluia. Iyumvira Imana ivuze ngo erega nahari abarongozi nahari abaherezi burya boza nubatsindaho. Mbega none iyo batsindaho yari kubitakaje impuhwe zayo, yari kubizifise impuhwe zayo ntizifuta ukugoroka kwayo. Imana ihabwe icubahiro. Sero rya kera rero Imana naho ubone igendagenda igwazagwaza Isirayeli ibandanya yerekana yuko irera iragororotse, dukwiye kwiyumvira uko imeze. Imana ihabwe icubahiro. Alleluia. Abaheburayo igice c'9 umurongo wa 3-10 bagira twere ngene byari bigenda mukuri Imana yifata no ku bantu bari bandike kugenda hera cyane bonyene bitwa abaherezi bakuru. Abaheburayo 9:6-10. Kuko ivyo vyateguwe bityo abaherezi na ntaryo bama binjira mu ihema ryo hino kugira ngo bashitse ivy'ubuherezi. Indwi ariko mu rya kabiri kuko ingoro y'Yerusalemu yari ibice bitatu, abita mu rw'injiro, ahera hamwe n'ahera cyane. Abera baratanga imazi bikicwa, abahereze bakagenda ahera, ariko bama bafise umuntu umwe. Ubufindo bwatoye bita umuherezi mukuru. Umuherezi mukuru yatorwa n'ubufindo.
bwa umimu na tumimu bwerekana ngo uyu muntu ku mwaka wenyine wazokwama agenda imbere y'Imana imbona nkubone aseruka igihugu cyose. Ariko mu rya kabiri rero harinjiramwo bamwe benshi. Mu rya kabiri hinjiramo umuherezi mukuru wenyene, myene majambo ahera cyane, rimwe gusa uko umwaka utashe mu mizero akantu bagushikako. Ariko ntiyinjiramwo atajanye amaraso yo kwitangirira, amaraso yo kwitangirira no gutangira ubuzimuzimu bw'abantu. Iyumvira ufindo bwaragutoye, mugabo ugiye ahera cyane ugende wicungereye. Ngenda ntwaye amaraso kwicungura n'amaraso gucungura igihugu cyose. Bitagenze uko Imana yacimwicira hera cyane, kandi nta muntu n'umwe yagenda gutora kiziga ciwe, yamagenda boshe hano kuri Seville kugira ngo hamwe yofira hera cyane Imana imuhoye icaha baze baburute. Mwereze mukuru yapfuye, genda mu muhambe muce musura mukuru ubundi bufindo turonka ubundi yo musubirira. Ngombiki hano uko dusenga cyane benshi tugenda twibagira Iyisengwa uko imeze. Dusigira tuzi imbere y'Imana tuzanye imiruho n'ibibazo byacu, kandi ibyo turavyemere twanarabitumiwe kuza gusenga n'ibituruhije. Mugabo ndukwiye kwama umunsi wa mbere, kabiri, gatatu, itariki 31 turiko turazana Imana ibibazo tutiyumvira ko Imana imeze. Ni Imana itihanganiye umuherezi mukuru yitoreye, ikamwicira hera cyane imuhoye kubahumanye. Nuko Imana kino gihe itatagoroka kwayo. Imana ihabwa icyubahiro. 8 sura handi gatoyi 8 muvirize. Mwemu yera amenyekanisha cyo yuko inzira ija hera cyane itari bwerekanywe. Imana abanje kwerekana igikorwa cyayo ko igororotse, kugira abantu banze batahure ngo iyo Mana yagororotse nta numwe yishikira ari we yishikanyeyo. Ihema rya mbere irikiriho 9. Genda tubwira ngo Shako soma Abebura 9 murongo w'9. Murongo w'9 yatubwira ngo nicyo kigereranyo cy'igihe cya none. Abakurikira ivyagezwe vyayo bashikana amashikano bagatanga ibimazi, ariko ku ruhande rw'iryo umutima ntibishobora gutunganya usenga. Baratanga ibimazi bibwije n'ivyagezwe abantu, mugongo bamo bafise muri bo kumva ko bagirizwa. Kubera iki? Imana yagororotse. Imana yabahaye akanya gato k'isezerano rya kera kugira batange ibimazi bivuye mu bikoko, ariko ivyo bimazi vyari ivyo gutegura umutima w'umuntu. Babanze kuvuga ngo naho twatanze tumva rutarashikira Imana, naho twatanze inka yanje, umwana wanje yoshe kwigishwa ko mu kwezi kw'icenda, naho natanze intama yanje yovuye mu izindi zibiri, naho natanze ibintu by'agaciro umuryango wanje warutunze, natanze mbwa numva umenga umutima wanje umutsindwa. Niko abantu ba kera babayeho, kubera Imana yacu iragororotse. Imana yacu iragororotse. Ntiyaraba urugendo wamaze ugenda gushira abaherezi ngicyo koko bagitange nk'ibimazi vy'ivyaha wakoze. Ntiyaraba n'urugendo wamaze usubira inyuma. Ntiyaraba izuba ryakwakiye, yaraba uko imeze. Igikoko banzaniye naco kiranduye, kubera igihe cyabo ndabaye ndakira, mugabo bagomba bumva ko ari abanyabyaha. Ico ngiye ukurako uburake bwo kubahana nibwo mbaye ndahagarika, mugabo bagumana ivyumviro ko ari abanyabyaha, kuko ikimazi gico kubatunganya ntikiraboneka. Umurongo w'10. Kuko ivyo hamwe n'ivy'ivyo kurya n'ivyo kunywa n'ivyo kwihagira nubo n'ukozwa by'uburyo bwinshi ari amabwirizwa yo mu buryo bw'abantu gusa, n'ibintu bya hano ku isi yashinzwe gushitsa igihe cyo gutunganywa. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero yari yaramaze umwanya muremure, imyaka 1000 iri kirubaka mu mitima y'Abisirayeli uko imeze, kugira ngo igihe cyose bazokenera ico bakenera kuri iyo Mana banze bayumvireko. Kuko
ivyo tuyironderako hari ayo bimaze kubiha, kuko ivyo turondera bamaze kubironkerega abandi, hamwe na hamwe n'abataramenya Imana. Ikintu yipfuza kubanza kubaka muwe yashize ku ruhande ni kubakira kuciri muri we. Iyisezerano ryanje n'Imana ryubakiye ku bintu yankoreye bigaragara, iryo sezerano risigaje iminsi mikeya. Kubera uko umuntu akura, uko imyanya ibisi bindi, hari ibindi bankeneye bindi. Ivyo nkeneye navyo uzava nkeneye ko Imana banza kubikora kugira tujane. Cyo gituma Imana ntidupfana umuhezagiro w'ibigaragara, dupfana ingene aheze ku ruhande. Imana habwe cyubahiro. Abasenga akantu mukamye rero, abasenga bakwiye kwibaza kuri kamere y'Iyisengwa. Imana yawe woyivuga gute muri kamere kayo? Nama nibaza kuko umuntu anasaba nanje bigaragara, none ivyo bintu yobimpa yoba yungutse iki? Ko ari rukundo nova ngo irakundana n'ukuri, irankuye ku mutwaro, egira wo nkuyeko, none nayironse iki? Iyo Mana twe turabana mu maso hayo imeze gute? Umutima wayo hari iki? Hari umuceri ko naje kuwusaba, igihe nako nsaba umuceri yarisi umutwaro umuceri nayo, igihe nako nsaba kurenganwa muri sentare kanaka nivyo mutwaro yari ifise, yari ufise n'ivyo ko yitwaretse ivyacu, mugabo kandi hari ukundi kuntu imeze nayo. Nico bituma bene data jewe naho numva ntinya Imana, atari ko yameye ikiranteroriza n'amajambo n'inzara ndende ko abantu bakunda kuducapira Satani, mugabo nagenda kubwira ikintu kimwe, Imana iratinyitse. Nukwiye gutinya Imana ko umunsi umwe yigeze kuguhana, ukwiye gutinya Imana kubera ukuntu imeze muri yo. Igituma ntigenda yitinya ngiki, nuko ishobora kwihangana, ikakwihanganira imyaka 10, 20, ukavuze ngo 21 ane yabanaje yihana, kumbi hageze kwihushura. Nico gituma itigeze yihanganira Ananiya na Safira, yabahushuye barapfa barangiza couple apostolique. Apotre muri ngaha, Ananiya yarapfuye yari apotre, kandi ubutumwa ari kuvuga ntibwari bwaheze. Ubu akemera kuvuga apotre ni apostolo. Apostolo muri ngaha cye murondera kuba ba apostolo. Nagenda kubwira ikintu kimwe, hako kamere yayo bayisibanganya nibisibanganya, hakisuzugurwa, Imana irashana kugukuraho. Iratinyitse naho itarabona harabo irikira kwitira imbere yacu, iratinyitse. Imana yarabwiye Moyize ati uzogenyere circoncision, uzufata umuhungu wawe umukebe, kuko biri mu byageze nabahaye, ku munsi ndi mukebe umwana wayo aribagira. Imana ngo burakenga buraziriringa. Fata umuntu Imana amaze guhamagara kuzocungura ihanga rya Isirayeli, akayikora mu gihugu cya Egiputa, akayitora mu gihugu cy'isezerano, mene majambo be n'Imana baramenyeranye, umugambi urubatse neza, kandi yamaze gutangura kumvira, yamaze gutangura igikorwa. Kubera gusamara, ngenda kwereke, iyo atacagira umugore w'ubwenge, umugore acarasimba tora ibuye, acagenyera umwana wiwe, urakibwa Imana urahwama. Imana yacu iratinyitse. Kandi ndagenda abwira ikintu kimwe, iribanga mu ryumve, Imana ntiryoshe kubera yatwishiye amasezerano. Imana iryoshe kuko habaye connection, habaye guhura k'umutima wawe n'umutima w'umuntu. Imana iryohe kubera ivyo yagiye irakora mu isi, umunezero wayo nawe umaze igihe gito, ariko kunywana n'Imana mu gusa bikuha umunezero mu gasho, bikaba umunezero mu bushomeri, mu kwambara nkeya, ugasanga Imana iraryoshe amasezerano atarashitswa. Imana iryoha kubera mu kuboko hayo, iryoha kubera mu nyonga hayo. Hariho kurabana Kw'Uwusenga n'Imana isengwa, hakaba guhuza, Imana ikakiganza umutima, ukumva uryohewe nayo, isi kurondera itarakuronka. Imana ihabwe icyubahiro. Ibitondo vyacu iyo uhimbaje Imana kubera yuko umukozi ariko arasiga umukate, amikronde bacometa
iyo mana yawe ubucuti bwayo buri ni dandosi nuko imana iryoha kubera iciri ntiryoha kubera icyo yaduhaye. Kubera nagenda babwira ikintu kimwe, aha mw'isi hari itunga genda byemera. Abamaze kugenda za Arabie Saoudite muramaze kuyibona. Itunga rirahari. Abakunda inka genda muri Kongo muzozibona. Aho musanga ifite inka 2,000. Abakunda amazu genda muri afite amataje 100 nyene. Abo bantu ntibaryohewe. Mugabo wewe, jewe, Imana iri muri twebwe ko twaje ku ruhande. Imana ikaduhaza kubera iciri, ibitaraboneka turabirindiriye tukumva muri twe hari Imana. Ntiduhaze breba, ntiduhaze usize, ntiduhaze inzu turusha uburebure, ntiduhaze ibindi bintu, duhazeyo Imana iryoshe kubera iciri mu izina rya Yesu. Abasenga rero iyo bamaze kumenya ukwiri irabahaza, ukuboko kwabo bahazwa nayo nyene. Imana ihabwe icyubahiro. Aho ni uzona umuntu atwenga uti none hajya burya ntiyigirisha Imana isikibanda cyaye muri we. Umugabo umwe ngaha amenga hari mu Rwanda yari afise ngo itunga vraiment riteye ubwoba, n'imodoka hindagura ku munsi. Ni inkuru yagiye iravuga ngaha i Bujumbura. Ariko yaba afise ahantu arengana ku mugabo n'umugore, abo mugabo n'umugore badandaza ibigori vyokeje n'ibitetse mu mashishwa. Uti mu mashishwa. Ariko rero kubarengana yamarika arasanga wa mugabo n'umugabo bariko baraganira batwenga. Akaramubwira ati "Anje abantu, bo niba n'urumogi. Bo niba za boost." Kubera kuwaca igihe kirekire aratebara gati "Jinga mbaze bano bantu. Mwe muri bande turi umugabo n'umugabo tubajya hepfo shambere toshe vyumva none ko mwaye ko muratwenga mwebwe nibiki turanezerewe nyene muri madame muri monsieur hana birebire twebwe nta imvyo ngipine yatose nta birebire nta biturimwe nta derije abange duvise twumva turanezerewe cyane n'akagori kokeje kagugwa n'amahoro katagugwa n'amahoro. Hama rero je sinamuvanga ntamvanga. Hama turi kumwe neza ni sawa. None umva Imana itaryoshe. Ubu ni mugabo ngo karamujya cagende ari muri munzu y'abamwo munzu nivo yamba ya kabiri yarabaraba. Ngo wasora agenda mwini barasabara. Tibajya none. Burya buzibona bushikamwe gute? Yarabuze Imana. Ariko ibintu yarabifise. Ibintu birakenewe. Iyo bikenewe kuba umugambi w'Imana si bibi turabikeneye cyane kandi Imana ibongereze mu izina rya Yesu. Ariko nibikwiye kutubamwo, bikwiye ku Imana yacu kugira tubikoreshe iby'icyubahiro cy'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyisengwa ikwiye kwiyumvirwako. Ukwezwa k'Uwusenga rero kumutwara ahantu nguma yumvira kw'Iyisengwa imeze ko yashyize ku ruhande ubundi shaka kimeze gute. Iragororotse, irakundana, ifise impuhwe, ifise imbabazi, ifise umugambi yanshiziriye hano mw'isi, irafise ishaka, ira une volonté parfaite. Irafise ukuntu ishaka kandi ibyo bikuntu bishaka ntibigira ikosa na ritoya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri ni uko Imana itweza ngo tugire ubucuti nayo. Imana itweza canke yatwejeje kugira tugire ubucuti nayo. Hana bavuga iki? Ukwezwa komesero rya kera kwakogwa n'amaraso amijiwe ingoro. Amaraso amijiwe igitari canke ikoresho c'umuziki mu rusengero canke ku musozi. Ariko muri kino gihe Imana yatwejeje ikoresheje amaraso ya Kristo Yesu. Matayo 7:51. Matayo 7:51 hatubwira. Matthieu 27:51. Igihuzu gikingira hera cyane hahandi hagenda umuntu umwe yatowe n'ubufindo abanene kwitangira amaraso yiwe n'ay'abandi ngo haciye igihuzu gikingira hera cyane h'urusengero cyaciye gitantamukamwo kubiri uhereye hejuru gashitsa hasi. Isi iratigita ibitandara birasaduka. Habaye iki? N'umunsi Yesu acikana. Yesu acikanye
icari caragizwe ibanga kudashikira umutima w'Imana bica bitangura gushoboka. Kubera iki? Imana yaronsa amaraso atari ibikoko, amaraso y'umugororotsi ariwe Kristo Yesu, ariwe Mana nyene. Kubera yacikanye, yapfuye, ubuho turashobora kwinjira mu bwiza bwayo. Hahandi yahora hazibe n'igitambara, hahandi abandi bapfira, abari muri Kristo Yesu barahatume mu kivunga, ati nimuze, nimuze, igitambara catabutse. Imana ihabwe icubahiro. Alleluya. Abaheburayo 9:11-14 haravyagura cyane, tujya gucana no gice c'10. Abaheburayo 9. Ariko Kristo amaze kuza, umuherezi mukuru w'ivyiza bizoza, aca mw'ihema rirushi ryarindi kuba irihambaye n'itunganye rwose, ritakozwe n'intoke. Kwere yangu yari yubatswe, mugabo haje irindi sezerano ryerekana irindi tente cyangwa irindi hema ryo mu buryo bw'impwemu, ritakozwe n'intoke, ariko ryo mu buryo bw'impwemu, bisobanurwa ngo itari ryo mu vyaremwe vy'ubu. 12. Kandi amaraso y'impene canke y'amashuri siyo yamushikanya hera cyane. Mu yandi majambo, si wa muherezi mukuru yatorwa n'ubufindo bwa Umimu na Tumimu, ahubwo wewe yahashikanye n'ayiwe maraso rimwe gusa. Kandi abandi bagenda ku mwaka, we wagiye rimwe, tujanye nawe mu bwiza bw'Imana, ngo yirohe gucungura kw'ibihe bidashira. 13. None aya maraso y'impene n'ay'amapfizi bo n'umunyota w'inka yiriza ucucagiwe bahumanye, ko vyeza imibiri igahumanuka. 14. Ngo mbega amaraso ya Kristo Yesu, aleluya, mbega amaraso ya Kristo Yesu, uwo yitanze ku Mana, aleluya, abitewe na mpwema ahoraho. 13 hasubire, abitewe nande? 13 14. Mbega amaraso ya Kristo Yesu, uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa. Kubera iki? Nico kimaze Imana yemera, aleluya. Abitewe na mpwema ahoraho, ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfagusa bivemwo, kugira mubone ingene mukorera Imana nzima. Uzugire hanga Imana ibajije, si uko idafise inyishu, igomba gukora ku bwenge bwawe. Isezerano rya kera Imana yarazibira, irya kera Imana yuguruye. Igituma yugara mu isezerano rya kera, igomba kubanza kubabwira ingene Imana imeze. Irya kabiri bamaze kwimenya, igomba bace bayiza ko baciye mu maraso ya Kristo Yesu. Nico gituma abasenga bakwiye kubanza kumenya ikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Burya kubera bigenda birava mu byumviro byacu, umuntu arava ku gitanda akagira imbere yiwe agasenga, ukamenga ni juste gusaba nk'umwera agiye kurotira amara kwibanga. Ariko Imana ikeneye umuntu aze muri Kristo Yesu, ace muri yo, asenga banje kwimba ikorwa Imana yakoze muri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Ayo maraso ya Yesu rero aratweza, kandi atweza kugira ngo ayugurure irembo ridushikana hera cyane h'Imana, ariho kugezo rw'ubucuti bwacu n'Imana yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana itweza kugira tugire ubucuti, ibanje kuduharira ibyaha byacu. Kubera iki? Igihe abahezi bakuru bashobora gupfa, baba bazira urubanza rw'ibyo bakoze. Mugabo muri kino gihe ntidushobora kuzi ibyo twakoze, kuko Yesu niyo yabizize mu izina rya Yesu Kristo nyene. Bisigura ngo twarahariwe ibyaha byacu, twashyizwe ku ruhande kugira Imana iduharire. Tumaze guharirwa, dutumbera kuri yo n'imitima yera itunganijwe neza. Imana ihabwe icyubahiro. Aha niho rero usenga bimugora gusura kwiyumvira ati, mbega iyaba ntahariwe, Imana ikaje ncura urubanza ruhwanye n'ibyo nakoze, ntoshobora kumara isegonda imbere yayo? Ntiyoshobora gukwira iyo segonda. Mugabo kubera ubu twamaze gutsindanishirizwa, hari igihe imitima yacu navyibagira, mwo kandi biratubwira ngo iyo umuntu yibagiye umuhagiro w'ivyaha vyiwe, waca acika ingumba. Kubera iki? Horase y'umuntu n'Imana mw'isezerano rishasha yubakiye ku guharirwa ivyaha. Utahariwe ntushobora kugira ubucuti bwawe n'Imana.
utahariwe ntushobora gutahura urukundo Imana yagukunze. Cyo gituma yitubwira ngo nta rundi rukundo ruzopfa rusiye kubaho kiretse ubwo kwigura umwana w'umuntu. Imana ngo yarasiguye, Dieu a expliqué son amour. Imana yasiguye urukundo rwayo, irarusigura mu isi, iragira ce qu'il fallait démontrer mu kwerekana ngene Yesu yamubambye ku musaraba. Nicyo gituma intahe yawe yumvikana dukeneye mu isi, sintahe ya bourse, sintahe kuva muri ruwaye, sintahe yo gusama, sintahe kirata cya kabiri cya gatatu cya gatanu, sintahe yo kurenganurwa. Naho izo zikenewe, turakeneye intahe zingene wahariwe n'iz'abantu bari impande yacu bakeneye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana rero ikizana Kristo Yesu kugira ngo abambwe, kuko ajya amaraso yashimye yaragaye y'ibikoko ishima yayo nyene. Cyo gituma Yesu aje mu isi atavyagwa na Yosefu. Yaje kuvyagwa na Yosefu, Yosefu ari umunyabyaha, ayo maraso yaca abashirwa mu ruhande rwa y'ibikoko. Mugabo Yesu yaraje asama mu buryo bw'itangaza muri Mariya kugira Imana ihagarike abanyabyaha, abavuka abanyabyaha, iza n'undi muntu atavyawe n'umugabo, iza n'uvyawe n'ububasha bwa mpemu kugira amaraso yiwe yemegwe. Ibintu ndabivuga mufyina bayi wawe ni nk'umutama yikararaga, ndabivuga mufyina mbwa muzobona turi mu ijuru. Muzokwimbita iyo tuba twabishimiye turi mu isi, ariko ubu dushima Ruwaye, dushima Gaceri, dushima Gatanzania, dushima utuntu dutandukanye. Ariko nagenda abwira ikintu kimwe, ubuzima bwacu bwubakiye ku maraso ya Kristo Yesu. Niyo Imana yemeye iratweza, iradukiza, iraduharira, none turi hano, amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Iyo twumvise urupfu, sinzi nka mwebwe, numvise urupfu sintinya. Rushikiye ngira igongwe ku mudamu no ku bana, nayo jewe kaba karangi kahise bangiye guhona, bagiye kubandanya ibirusha byiza ko haba byahana. Niko kwizigira ko bakijijwe. Kubera iki? Ayo maraso. Iyo hageze ikintu kiza kurondera ikagoma nk'umenga coshira kure y'Imana, nibuka ko kuva amaraso kwa Yesu, bega Yesu aza ko bamuvomye ntibakoje serenge, si serenge, si ntibakweze. Yesu barashishaguye 1 2 3 kushika kuri 39, inkoni iri mu misumari kugira amaraso ave. Ayo maraso ari karava, n'Imana ikirisigura ati burya ntimwari muzi je en fait. Vous avez toujours entendu du mot Dieu, 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 Dieu. Voici qui je suis. Ndiko ndabamba utobambwe kugira ngo mparire itabi ryanyu. N'urumbogi rwanyu basi. N'ubwibone bwanyu basi. N'amacakubiri yanyu basi. N'ibiture byanyu basi. Narakubise. Nicyo gituma Imana itatanze pardon verbal. Ntiyavuye ku musozi Elayono ngo ndabahariye n'ijirenga. Yavuze ati ngenda bahake muzosuzuma, ngenda mukore umusaraba, awikorere avyuke, awikorere avyuke, hama nshiraho séance yo gukubita inkoni imyora y'umusumari imukubise izarana inyama. Kandi ngirenda mwambi kubusa, bisigura imbere yanje mwari mwambuye. Ngirenda mukubita, ndiko ndamukubita, nzoba ndiko ndahana icyaha cyanyu. Ajya amaraso ari karava, azore karacinzira ituma munyegera, kuko nimwe mukwiye kunyegera mwebwe. Niyo mwabitahura muzoguma mu isi, mugabo muzoca muhindura uko mubayeho. Muzoca mvuga ati ibintu Imana yakoze nta handi abantu bibaho, nta shira mpuzamakungu ryabizanye, nta mashuri ya kaminuza yabiteguye ingene yo bikora, vyateguwe n'ijuru, bishitwa n'ijuru, none ababironka nabo mu isi. Dukwiye kumenya ngo Imana itweza ngo dushike ku bucuti nayo. Sinzi ko mwisi yabaryoheye, mugabo je yarandyoheye vraiment. Narayirinda yinunuza, ndayumirako, ndavuga ati nukuri je sinumva umuntu ashobora kuvaho ngo aratwenze, ngo arafise ubuzima hano mu isi atanwa amutere. Sindavyumva ivyo bintu, ntavyo numva. Kuko n'ubumenga iyo kamanutse menga ubugingo bwasagutse neze uturiho. C'est ça la vie.
c'est ça. Ariko maze gutahura intumbero naremanywe yo kuyihimbaza, ntangura kugira umutwaro w'ivyayo, ntangura umutwaro w'ukwaho ico nifuza ko kiba mw'isi. Sanga bimwe mu vy'Imana igomba ko biba mw'isi igomba kubikoresha jewe. Ati kandi naho nabigutumye uzokwame kurasenga kugira ngo bishitswe. Sanga amavi niho umutahe wabera. Amutera itanyowe ukarizwa urizwa n'umugambi w'Imana. Ata busi yabonetse ukumva uri kurarizwa n'uko Imana igomba kwikizihanga kanaka ritazoguha akazi ritanakuzi. Kuko ubucuti bwacu n'Imana burafatanye n'uko inyungu zayo ziza zikidepoza muri wewe ugasigara urajwe ishinga n'ivyayo. Nta kinanira Imana rero, dukwiye kuvuga ngo ega nta kinanira Imana mu gihe twemenye kunywanya nayo kugira ngo dukoreshe ivyayo naho byaba bigoye. Iturondera ku bucuti. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. None mwe mukundika nani wundi, mwe mukundiki? Mwe mukundiki dans la vie? Vous aimez quoi dans la vie? Mukundiki. Bwira mugenzi uti waje ukundiki. Ukundiki wekana. Ntarabe hirya ntakujane. None ukundika ubundi. Hari umuntu yakunda kuza muhira akabwira mama yitwa Maria ati Marie ndakundikira yakane kidakase kitari mibice. Jewe vrema urugero iyo ari runini ya cyane warutese neza ntuze kurukata. Ndakundikira ya. Ariko ukundika vrema. Kuko Imana yagucungwe umwaro Yesu yagize kwa kugira ikwizaneko munywane nayo iguhaze hama iguha ivyayo umutwaro wayo uze muri wewe mw'izina rya Yesu Kristo. Nico gituma yamironde ati umviriza uje kuri jewe naho uvise intege nke baje ku ruhande ngomba ndonka umutima wawe ivene ingumuze. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Yesu rero yaje gucinzira kugira ngo atwezesha amaraso yiwe. Aya maraso amaze kutweza nuko nca tugenda imbere yayo dufise umutima ukeye, umutima utagirizwa kugira ngo vy'ukuri twakire ubucuti nayo iyo dusenga. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Tuza kumenya ingene ubucuti bwacu buba intumbero kubaho kwacu. Iyo ugiye gusuhuza abantu bari mu bihe bitoroshe l'état critique de santé muri reanimation canke yajyane muri koma n'ahandi hari ipimo washira ku ka ecran bigimira uku kugira urangire umutima utera n'ibindi. Bijya ipimo guma birawugira bati biko biravansa biko biratera imbere. Burya umuntu anywanye n'Imana arose igipimo yumva muri we. Nataca hariwe ari mu plutôt arumva ko Imana ikiraganuka mu bucuti nawe. Arayumva. Icyo cy'Imana iryoshe. Saa 9 y'ijoro uravyuka atarakwisa umutwaro. Numva shaka Imana. Numva shaka Imana afete. Amazi nanyoye singwaye nta gipimo bambwiye kandi turi madamu ni sawa ku kazi nta mune karanderanja kandi sawa kandi mw'ishuri vraiment nzomenya ko trimestre 1 narabitoye trimestre 2 narabitoye ubu naho nk'ubusabuza nzomenya. Ariko ndakeneye Imana. Ndakeneye Imana. Numva ari yo bugingo bwanje. Numva ndayishaka. Ataruko imitwaro ihari. Ariko naho imitwaro yo bihari kwitazobora kuza, numva yoza igashikira hano, Imana ikaba hano. Imana idutira umutwaro. Ndarondera umutima wayo nkashikiza umutwaro wanje. Ikawusigarana nkasogenda mw'isi, mu byongeje mu muryango, mu gihugu, mu kazi, mu ishengero n'ahandi ari umutima wanje. Imana ihabwe icubahiro. Cyo tu Imana ntigira umubanyi, Imana iribana umutima w'umuntu. Imana ihabwe icubahiro. Gatatu, usenga akwiye kumenya ko naho yejejwe akwiye kurondera gusana na Imana. Gatatu, simbe kuri gatatu. Usenga akwiye kumenya kurondera gusana Imana mu izina rya Yesu Kristo.
Aleluya. Nimba Imana ivuga ngo abantu jewe banje ndabazi, itanguro ryanje ndarizi, ryanditse ko ngo abanje ndabazi, myane majambo ndababonera muri Kristo Yesu. Ko ndabazi rero bakaba babanza gusenga, bakwiye kumenya ngo bakwiye kuva mu kugabitanya. No kuvuga ikabene data. No kuvuga ngo Imana imaze kutweza, ikatweza muri Kristo Yesu, adutumiye ubwiza bwayo tugire ubucuti. Mugabo no tugire ubucuti nayo, ntidukwiye kwibagira cyagi wa twatuma cyo mwisi kugaragaza ingeso nziza ziranga. Le caractère de Dieu. Iyo tuyihaye agaciro, ikiza muri twebwe ikakigaragarira hanze. Imana ihabwa icyubahiro. Yohana 17:17 nyene gushaka 19 hatubwira ngo ubeze mu kuri. Kubera yari amaze kubatoranya. Zari intumwa. Ataba abantu naramaze kubaha ijambo ry'Imana, naramaze kubeza kandi nawe ubandanye ubeza mu kuri. Kubera iki icambere cyarabaye hasigaye ikibandanya rero. Ndabandanya senga neza kubandanya niyumvira ninge nanje merewe mutima jewe. Yarantoranije, yarankijije, ndi mwisi, ndi umwana wayo. Izina ryanje ri mu gitabo cy'ubugingo. Hamwe na hamwe Imana igendishira imitwaro yanje. Ariko nanje meze gute? Noba ndiko ndayishinga intahe, noba ndiko ndagaragaza kamere kayo mwisi canke. Yesu ariko arasenga rya imavuga rero ngo abantu beze mu kuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Myane majambo bagende barahinduka ivyiyumviro n'ingeso nk'abantu basenga Imana yera nkuko nabo bahamaga kubabera. Ikintu amashengero twagize kwikosa ngiri. Twabwiye abantu ko Imana yishira ibibazo byabo, ntitwababwiye ingene Imana ishaka ko bagenda. Amazina y'amashengero menshi ahagaze ko Imana yishura. Intahe z'abapastori n'abavuga ubutumwa batandukanye nuko Imana yishura. Ariko Imana ishavura ntikibaho. Imana ibazwa n'ikindi twigenza ntikibaho. Imana isira umukobwa kwinshi kugira ngo ihezagire irabaho. Imana twarayigawemo ibice. Uruhande rw'ugoroka kwayo dushira ku ruhande, dusigaye dufise uruhande rw'ukuboko kwayo. Ebenezere, cyafashire. Hari amazina yose gushira mu mutima uko atacasaba. Hari amazina atacasaba. Cyafashire. Ku musozi wawe niho bigirante. Waraye muri boîte mugabo masengesho yabera ku musozi wawe niho girante. Ntugitsindwa mfete. Warabaye dure. Urabetane, urabigatani. Ubu rero wewe Imana ntikivuga ntayigishikiriza byo ntigishika. Ariko hageze ko Imana yishura. Ubi beze mukuri. Nivyo tumaranye igihe. Narapfuye washaka ngire nduge. Bamaze kunyumvana vyinshi, barazi ivy'ukuri ko ari intumwa. Sont des apôtres, sont mes disciples. Ariko bandanye beza mukuri. 18 Nkuko wantumye mwisi niko nanje ndabatumye. Yani majambo ico nkura mu bwiza bw'Imana, ico nkura mu bucuti bwanje n'Imana, nico nshira hanze bagenda barajya kabandi. Uko nsenga neza Imana iranyempacta. Imana irankorako. Uko inkorako neza zoca nkorako nabandi nanje neza. Nkuko wantumye mwisi niko nanje ndabatumye. 19 Kandi nanje niyeza kubwabo mbandanya nishira ku ruhande uko nanje washize ku ruhande kugira ngo bagire ente nabo babe abejejwe mu kuri. Yani majambo urafise reference washize ku ruhande kandi abigendera neza ari we Kristo Yesu. Kuko Yesu yagenda yigenza neza kugira ngo nabandi babenye nkabigenza neza, niko natwe ari abantu ariko raturaba. Abasenga rero ntakwiye gutwara imitima yabo kwibagira ko hategeza kugaragaza kamere Imana mwisi. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko acazi ikibazo. None ko kabiri batubwiye ko Imana dutsindanishije, ikadukura ko ivyo twagabitanije, ikadukura ko urubanza rwacu, hano kwatubwiye ati genda mwisi mutwaye ingeso nziza, mu gihe ndiko ndaba mu cyaha bica bigenda gute? No kwakira urubanza rw'Imana muri jengo Imana iransinze. Kuko benshi byarabazazaniye. Iyo Imana babwiye icyaha bakoze, Imana amaze kumparira. Nukuri none bari wahugira guteganya hajya hano hari hagoye. Natwe turabana, reka dusa umubiri. None Imana yamaze kuduharira. 1 Jean 3:21
Icete ca mbere ca Yohana igice ca 3 umurongo wa 21. Abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije, turashira iki? Turashira ubwoba imbere y'Imana. Umucamanza wawe wa mbere ntakwiye kuba Imana, ntakwiye kuba na Satani, ntakwiye kuba na mwene data, akwiye kuba wowe nyene, kuko waramaze guhabwa ijambo ry'Imana. Ibyo byose umuntu umwanka mu mutima ntukeneye icabona, wowe nyene uricabona cawe. Urumvise impwemu y'agasuzuguro, ibyo bintu uravyumvamwo, urabizi. Ubeshira abantu bambika ibaro, ibyo bintu uravyumva mutima wawe. Ntukeneye icagirije ko nta sentare kiraba ngaha mw'isi, sentare turayindiriye mw'ijuru. Ariko iyo utitsindishije ubwoba burahera. Rero imbere y'Imana ndafise icyo bita le statut légal, ndafise amateko y'Imana yakoze angira umugororotsi w'Imana. Mugabo ntangira umugororotsi w'Imana nta mpurusha rw'amanyanga. Arashobora kubwira ati uranduye mu mutima, ihane. Iyo Imana imbwiye ngo nihane, ntifuza igikorwa ca Yesu cyo kuntsindanishiriza, kirabandanya, ariko icyo cyaha igomba gisohoke mu mutima iwanje mu izina rya Yesu. Nicyo gituma kwihana kwa kino gihe gukwiye kugaruka, kwaragiye. Abantu bagomba hagati yabo n'Imana haba amategeko. Article numero 1 itagira numero 2 Imana yaduhariye. Article numero 2 abahariwe ibagendere mu kwezwa. Ntugwe kwiheba. Narakuwe ku rubanza rw'ivyo nakoze, ariko sinigeze mpabwa akaryo na gatoya. Haba mw'ijoro, haba ku murango, hari abo turi kumwe cyangwa utari kumwe ko ukora icaha. Kandi nagikora nkumva kimuje amahoro, ntizoguma mbwira Imana ngo warampariye. Oya, warampariye kugira ngo ndakurondere mu mugingo no mu bucuti nawe. Iyisengwa rero ikwiye kwitabwa muri kamere kayo. Abasenga bakwiye kurondera umutima ugororotse imbere yayo. Abasenga bakwiye kugira ati ndasenga Imana, hari ibyo nshaka ko, hari n'ibyo ifise. Ninashaka ngo ubucuti bwanje ntumbere ibyo ndayishaka ko gusa, nkashaka ngomba gushira ku ruhande ibyo nshaka ko, nzoba ndiko ndahiga ituri nayo ntacyo yakira. Imana ndayakira uko imeze. Package yayo irikwiye, irafise uko imeze, kega nuko ishaka. Iyo ndayakira yose, ibise uko ishaka kandi iragororotse, amanyanga yanje ikira yakubita inkoni muri jewe. Nteza kwihana mu izina rya Yesu Kristo. Naho noca nishugwa, hiyo binyeretse ko turi kumwe cyane, kuko kwishugwa hari n'ababironka batarasenga. Mugabo ndakeneye connection, Bluetooth connected. Ndakeneye duhure, ndakeneye umutima wawe n'umutima wawe dukoraneko. Kubera iki? Imeze nkanje. Turahuje impuhwe, turahuje uburoka, turahuje kwihangana, turahuje kunezererwa abera, turahuje kwitaho, turahuje kurondera uko imeze. Icyo gituma Imana inyeretse aho nanduye simburana, nihutira imbere yayo. Imana ihabwa icubahiro. Uyu munsi rero bene data, dukwiye kwiyumvira ngo ukwezwa k'Uwusenga gutangura kurondera kumenya ngo Imana ishaka twe kubw'umwihariko. Dieu veut une relation particulière avec moi. Yahinze ku ruhande, kandi mu kubikora yakoresheje Kristo Yesu. Kandi Yesu yatanze kimaze Imana yemera. Cyo tuma yankuye ku rubanza rw'ivyo nakoze. Ishaka ko ngenda hera hayo nezerewe cyane. Ariko naho nezererwa cyane, sinkwiye kwirengagiza intege nke zanje, kuko iyo nyene isengwa, iyo yigura asabwa abana, igasabwa roho, igasabwa buruse, igasabwa ibintu kanaka, imitahe n'ibindi, iyo nyene isanzwe ibabazwa iyo nigengeje ko itari ishaka. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amashyi menshi ku ijambo ryayo. Imana iryoshe itahuwe neza, iraryoshe mugabo iryoshe itahuwe neza. Tuvyaguruke tusenge turangiza. Abarimvye ashaka kuza kudufasha hano gatoya. Imana ihabwa icyubahiro cyane gose. Haleluya. Haleluya.
Iyisengwa ikwiye kwiyumvirwako. Haleluya. Turaguhaye ico cyose mwami Imana. Uri Imana yo kwizerwa. Uri muzima. Uri soko y'ubugingo budashira. Soko y'amahoro, soko y'ivyizigiro. Soko y'ukwezwa, soko yo gutungana. Turaguhaye ico cyose ko watumenye, utemenyera mu isi. Uduha kuva mu yoro ryazanye n'icaha. Uduha kuva uguhumana kwinshi. Amara ngo umutima yacu yari mu rurahazi, yari mu bwibone, yari mu kuvuga kubi, yari mu kuzimira. Tuje imbere yawe mwami. Tuguzaniye imitima yacu mwami. Turakwihaye, imitwaro yacu tureze ku ruhande. Turafise ibitugoye, turafise twakuzaniye. Turafise byanditse muri ajana zosengera, ariko mwami tugomba kwimvira kuri wewe. Turagushimiye mwami. Bana nyishime Imana yawe. Abarimvye baturimye mu ndirimbo badufashe mu ndirimbo yo mu gitabo c'indirimbo ya 38. Kirazwa ngo mukiza nsesanga umenye. Mutima wawe uzana imbere yawe y'Imana. Wemera Imana ikwexamine, Imana igusuzume. Imbere kukwishura yo kwishura kandi sanzona kwishura ariko banzu uhuze nayo muri kamere kayo. Mukiza se sangu. Haleluya. Sesumenye mwami Imana. Ivyo nkora byose. Haleluya. Wekana ukundi kose. Wekana ukundi. Nifata uko ntari. Nifata uko sesuye umutima wanje. Sesuye umutima. Niwe ushobora. Niwe ushobora kugaragaza. Ivyibwira muri wo. Iyo murika hatabona. Murika hatabona. Ahizimbo yimye. Umumutima ukangutse. Aru
ko yagukijije mu izina rya Yesu Kristo. Shima imbabazi z'Imana, shima guharirwa ibyaha muri Kristo Yesu. Shima Imana ko yaguhariye, shima Imana ko yaguhariye, shima umuhagiro w'ibyaha, shima amaraso ya Yesu, shima amaraso ya Yesu, shima amaraso ya Yesu, shima amaraso ya Yesu, shima imbabazi z'Imana, shima ukwera kw'Imana, shima Imana uko imeze, shima Imana akarangamutima kayo, shima imbabazi zayo, shima ukwera kwayo. Mwami urahambaye rwose, Mwami urera, urahambaye. Niwe nyene wewe uca imanza, niwe nyene wewe uca imanza, niwe buzima, niwe buzima bwacu, niwe vyizigiro vyacu, niwe mahoro yacu, niwe data wo mw'ijuru. Vuga uti imitima yacu isengere, isengere umutima wawe, isengere aho si wumvise umenga uranduye. Saba Imana iguharire mu izina rya Yesu Kristo, kandi ufata ingingo uhagarika icyaha cyose, kiba gito kiba kininiya, icyo wari umenga ufata minenegwe wirengagiza, gihagarike mu izina rya Yesu. Bwira Imana uti waracunguye, uti warampariye, uti wagize icyari megisha, uti izina ryanjye riri mu gitabo cy'ubugingo, uti ntibimbereye kugendera muri bijya, ntibimbereye kugira imvugo nkazijya, ntibimbereye kugendana amacakubiri, ntibimbereye kugendana inzigo, ntibimbereye kugendana ubwibone. Mwira Imana, seruka imbere y'Imana, bwira data arakumva, bwira data arakumva. Umucunguzi wawe ariho, ariko aratega amatwi gusenga kwawe, aragushaka, arashaka muvugane, arashaka muganire, arashaka muvugane, arashaka muganire, arashaka wirekure imbere yiwe, arashaka umwaturire, arashaka wiyeze imbere yiwe, arashaka usora ikintu cyose cy'icaha wibonyeko canke wibonyemo. Haleluya, haleluya. Mwami urahambaye cyane, Mwami urahambaye cyane. Haleluya, 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 haleluya. turashaka umutima wawe n'umutima wacu ko binywana. Mwami ndashaka wewe, ndashaka wewe, ndashaka kamere yawe, ndashaka ukugoroka kwawe, ndashaka urukundo rwawe, ndashaka impuhwe zawe, ndashaka kwihangana kwawe, ndashaka gutahura umugambi wawe, ndashaka kunywana nawe mu gitondo saa tanu mw'ijoro, mu izina rya Yesu Kristo. Ndase gusamazwa n'isi, ndase gusamazwa n'ibisamaza, gusamazwa n'ibiryoshe, gusamazwa n'ivya benshi. Ndagamba kukuya mu gihugu umwihariko, ndashaka wakira umutima wanje, ndashaka ujane na jewe mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka unganirize, ndashaka unyobore, ndashaka undongore, ndashaka unganze, ndashaka untegeke, ndashaka untegeke, ndashaka kugenda munsi y'ukuboko kwawe kw'inkomezi. Haleluya. Haleluya. Ntusamare, ntusamare, ntusamare. Data aragushaka wenyene, ingo wenyene, zukumeze, zukumeze umushime ko yaguhariye, zukumeze ingunyene ukumeze. Niwumvize amasengesho abari impande yawe, niwumvize amasengesho abari impande yawe, asaka ukumeze, asaka uze, asaka uze unyene. Mana turaguhaye ibyacu byose, turaguhaye ibyacu byose Mana, turaguhaye ibyacu byose Mana, turaguhaye ibyacu byose, turaguhaye ibiduhanze, turaguhaye ibiduhanze, turaguhaye ibyatunaniye, turaguhaye ibiteye ubwoba, turaguhaye ibyananiranye. Ibyo byose Mwami ntibiye kudutwara icuri, ntibiye gutwara intebe yawe y'inganji ko duhanze amaso. Yesu urakoze Mwami, Yesu urakoze, Yesu urakoze. Haleluya. Amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi ku Mana, amashyi menshi ku Mana. Data wakira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, wakira icyubahiro, wakira icyubahiro, wakira icyubahiro. Haleluya. Yes, Sima wanje. Haleluya. Turaguhaye icyuro cyose Mana, ni wenyine kwitwa Imana. Izina Imana ni wenyine ryemerewe.
niwe nyine ushobora gufata umuntu ukamukura mu iborero ukamuharira ukamutunga ukamugira muzima. Turanezerewe icyo uri Mwana. Haleluya. Umuntu yumva umenga hari icyaha kimuboshe, yumva umenga kiramuboshe kiramurusha inkomezi, hamwe na hamwe kiza umenga kiraryoshe, andi kaza umenga kirafise amavantaje kizana. Aho nyene niho ukeneye kuneshereza, aho niho ukeneye gufata ingingo, aho nyene hakenewe ingingo yawe Imana iguherekeze nayo. Nitera pa niwitera, niwutera intambwe, niwe utera intambwe, niwe wemera guheba, niwe wemera gusuzugurwa, niwe wemera guhomba kugira Imana yubahwe. Mwami ndakwese umuntu wese ariko aranigana, ndakwese umuntu wese ariko aranigana, ariko arumva umenga biragoye, ariko arumva umenga ntazi ingene vyoheza ngo bikabandanya, ariko arumva umenga bisa amavantaje, umenga ntazosubira kurengera agenda n'ingene abaho. Ariko aho nyene Mwami, aho nyene Mwami, ivyo nyene Mwami, iyo tugomba kumufashirizamwo Mwami. Mwereke isoni, mwereke n'ubwiza yandikiwe muri Kristo Yesu, muhe ububasha bwo muri mpemu bwo gufata ingingo. Mwereke Mwami, mwereke inzira, mwereke inzira, mwereke inzira Mwami. Mwereke Mwami Yesu, mwereke Mwami Yesu ingene biryoshe kwihana, mwereke ubugingo busagutse ko bonekera mu kwihana no mu kwizera Yesu. Yesu, numva umukiza mbwira. Haleluya. Yanyishuriye, waratwishuriye wa mwenda w'ivyaha. Ego Yesu warakoze, ego Yesu warakoze. Ngiri hanga ryahariwe riko rakuririmbira, ngiri hanga ryahariwe riko rakuririmbira. Haleluya. Icyete gitoya kidacarafuswe. Kizambwira nuvomo kizambwira ko muze ko zinkomezi ngo name ndamusenga, ngo name ndamusenga, ntaco zomumurana, niwe afise inkomezi wavi isingome zibasha gukiza, zibasha zikiza imibebe, ego zigakiza umutima, zigakiza iyo yanyishuriye,
amashi menshi. Warakoze kuduhari ibyaha byacu Mwami. Tugene inkomezi zawe Mana. Watugize bazima muri Kristo Yesu. Hallelujah. Watwise abana bisumba byose. Watwise abaraganwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Watwise imbonezo mu jisho ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Watugize abageni. None nk'abageni bawe turagushimiye. Waratwejeje n'amaraso yawe. Haleluya, watugize bazima. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Urakwiriye. Warakoze Yesu. Urakoze Mwami kubw'umwanya. Urakoze ku ijambo ryawe. Warakoze. Urakoze kuba warazanye Kristo kuducungura. Warakoze. Yataza ntitwari kuba turi hano. Yataza tuba turiko turatsindwa imbere yawe. Yataza tuba turiko turaboha n'ivyaha bitandukanye. Twari kuba turi abaja b'icaha. Yataza nta masezerano twari kuba dufise. Yataza amazina yacu ntabe mu gitabo c'ubugingo. Yataza tuba tunezerewe icaha. Ariko noneho Mwami, turi ubwoko bwawe watoranije ushira ku ruhande gatumenyekanisha ishimwe ryaduhamagaza ingeso nziza ziwe zera. Amashi menshi ku Mana. Hallelujah. Amashi menshi ku Mana. Hallelujah. Hallelujah. Amashi menshi ku Mana. Hallelujah. Urakoze Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Nta kindi kintu Mwami twoguha ugashima nuko tureka ubugingo bwacu muri wewe ukabukoresha icyo ushaka cyose Mwami. Amafaranga yacu sina yacu na yawe. Ibyo dutunze bitandukanye byose biva kuri wewe. Turaguhaye imitima yacu Mwami. Ubandanye kuba muri yo wenyene. Uyigirire neza Mwami. Uyikomeze. Uyubakire kugoroka kwawe. Uyubakire ku bwami bwawe. Uyubakire ku bucuti. Uyubakire ku kweza gutungana mu ngeso. Nawe ushiye guhabwa icyubahiro mu byose na hose. Mu izina rya Senze. Amen. Hallelujah.